Un saludo a todos los ministros intasho ku bakozi b'Imana y bose, hermanos y hermanas bene wacu na que bashiki están bacu reunidos bakoraniye en la congregación del mu reverendo Oseas rushengero Hernández, rwa Revera Hosea Iglesia Hernandez, Mirando mu las Cosas rushengero rwitwa Celestiales, ngo murabe ibintu vyo hoy 12 de mw'ijuru. junio Uyu munsi del itariki 12 z'ukwa 2022, gatandatu mu mwaka wa que 2022, estarán en este estudio bíblico abazoba bari bajo el mw'izi tema La Tercera nyigisho za Etapa. Bibiliya mu cigwa Que c'ukwego Dios kwa gatatu, les siga abriendo el ese Imana entendimiento yobandanya y las kubungura escrituras ubwenge para ikabahishurira seguir n'ivyanditswe continuar kugira comprendiendo los ngo misterios del reino de mubandanye los cielos, mutahura amabanga los y'ubwami bwo cuales mw'ijuru, nos han sido ariyo traídos, esos misterios ayo mabanga siendo abiertos y twayazaniwe revelados por medio de su ángel ahishuwe mensajero na William marayika Soto ntumwa Santiago, William Soto profeta Santiago, mensajero muvugishwa dispensacional, ntumwa el w'ikiringo, cual con ari su we venida mu kuza kwiwe cumplió yashikije el misterio del séptimo sello, el ibanga misterio del ángel que ry'ikimatanije era c'indwi, diferente a los ibanga rya demás, marayika aratandukanye esa revelación n'abandi, que le apareció al wa reverendo mugabo wa William marayika Branham biyereka Revera allí William en esa Branham visita hariya angelical mwaba el abashitsi 28 de kwa febrero de kugendererwa kw'abamarayika 1963. itariki 28 z'ukwa kabiri mu Que Dios 1933. les continúe ese Imana bendiciendo yobandanya y les continúe kubahezagira dando kandi bandanye kubaha esa fe uku que kwizera contiene kuri los truenos. mu mituragaro, La fe de rapto la trae los ukwizera ko truenos. kunyakugwa Por lo kuzanwa tanto, n'imituragaro. todos Kubw'ivyo estos rero estudios zino nyigisho están zose basados zishingiye en la palabra, el mensaje que nos ha kw'ijambo traído el ubutumwa ángel del twazaniwe Señor na Jesucristo marayika William w'umwami Soto Yesu Kristo Santiago. William Soto Por lo Santiago. tanto, es unos Kubw'ivyo rero estudios ni que se inyigisho están llevando a cabo ziriko en zirakogwa base y con una zishingiye base kandi zifise escritural. ishingiro Toda la ry'ivyanditswe. tercera etapa es Uguwe kwa gatatu escritural. kose gushingiye ku Porque el ángel vyanditswe, kuko umumarayika que le estaba mostrando allí al reverendo umumarayika William yariko Branham yiyereka ngaho Revera William en Branham esa actividad que él lo llevó muri kijya cuando gikorane alzó y lo llevó a ese yamujanyemwo lugar igihe de una yamudugana gran carpa akamujana mwa catedral. kiriya kibanza ciye manini Karpa Él le Katedrale, estaba mostrando todo yareka amwereka y vyose. en un momento Kandi we cuando el hermano Branham dice ¿por igihe qué allí? kimwe, igihe Branham O sea, yabaza ¿por qué ati estaba kubera iki ocurriendo ngaho, todo eso en ni ese ukuvuga ngo cuartito? kubera iki byose biriko bibera Y ngaho el mw'ako kumba ángel le gato. dijo, Marayika no aramubwiye está ati escrito en mbega la ntivyanditswe palabra mw'ijambo cuando ores, ngo entra en niwasenga tu cámara uze secreta winjira mu cumba cawe y tu c'ibanga, padre que te ve en secreto te so recompensará akubonera en mw'ibanga público? azokugerera ku mugaragaro. Ve, él Murabona, se fue a las escrituras. we Por yaciye lo tanto, aja todo mu lo que estará vyanditswe. Kubw'ivyo ocurriendo rero ibintu byose bizoba biriko biraba el cumplimiento mu pleno gushitswa mu de esa mwuzuro visión, kwa rirya yerekwa, y mientras llegue ese momento también, ndetse toda esa hataranagera n'ico trayectoria gihe uruno que rugendo tendrá la rwose tercera etapa será ruzogirwa no gukwega kwa gatatu, todo vyose basado en la bizoba escritura. bishingiye mu Todo vyanditswe, será vyose escritural. bizoba bishingiye mu vyanditswe. Tanto el Yaba ángel que le estaba mostrando al marayika reverendo William Branham yariko todo eso, yereka Revera William Branham ivyo como vyose, también ndetse todo lo que estaba ocurriendo allí, n'ibintu vyariko el birabera ministerio que ngaho, Dios estaba ubukozi usando Imana yariko irakoresha para ese tiempo muri ico gihe en medio de la iglesia, hagati mw'ishengero. todo lo que se estaba moviendo Ibintu era vyose vyariko biraba, basado en la vyose escritura. vyari bishingiye mu vyanditswe. Así que Nuko rero en medio de cada uno de nosotros, hagati en muri umwe este wese tiempo muri final, twebwe muri iki gihe ca nyuma tenemos turafise la palabra, la escritura en ijambo, medio nuestro, ivyanditswe hagati muri twebwe haciendo realidad las biriko promesas birahinduka que ukuri Dios ha amasezerano cumplido Imana en tiempo yashikije pasado mu bihe por los vyaheze profetas del Antiguo ku y Nuevo bw'abavugishwa Testamento. bo mw'isezerano risha Está rya Él kera, cumpliendo en medio yo nuestro iriko irashikiriza hagati muri todas esas twebwe profecías, ubwo haciéndolas buvugishwa bwose una realidad en ibuhindura medio de ukuri nosotros. hagati muri twebwe. Cuando Iyo un sello ikimatanije o un misterio es abierto, canke ibanga rihishuwe, ya ahí aho queda revelado lo que es. riba rihishuwe, riba Por lo ryerekanwe tanto, iryo ari todo el ryo. misterio de la fe Kubw'ivyo de rero rapto, ibanga ryose todo ryo el kwizera ko misterio kunyakugwa, ibanga de ryose la resurrección, todo el ry'umuzuko, misterio de la ibanga ryose transformación, ryo todo el guhindurwa, misterio del n'ibanga rapto, ryose ryo kunyakugwa, todo quedará abierto para iryo los banga escogidos ryose de Dios en este rizohishurwa tiempo ku batojwe final n'Imana muri iki por gihe ca medio de nyuma, aquel que es biciye la palabra, muri uwo azoba ari que es el ijambo, lo wari cual es ijambo, el pilar de ari fuego, wari inkingi el ángel del y'umuriro, pacto, marayika w'isezerano, la columna de fuego inkingi que guía al pueblo y'umuriro hebreo imwe yarongora por ubwoko el bw'Eheburayo desierto y mu que habitó bugaragwa, en el tabernáculo que hizo Moisés ikaba no mwarya y en hema el ryubakwa templo na que hizo Mose no Salomón, mu ngoro yubatswe na y Salomo, luego ha estado en medio de la iglesia como hanyuma templo yaba ari espiritual desde el yamye día de mu Pentecostés ishengero para acá, nk'ingoro yo mu gihugu mpwemu kuva ku munsi wa Pentekote acompañando a la kugeza ubu iglesia yiherekeza ishengero y
mostrándole el camino por el kandi cual yerekana inzira escogido de iyo buri cada watorijwe n'Imana wese wa buri tiene gihe ategerezwa que caminar por gucamwo medio de la biciye guianza mu del burongozi Espíritu Santo por bwa medio de mpwemu cada yera mensajero. biciye muri Pero el buri día ntumwa. postrero kuri uno munsi wa nyuma está la promesa de hariho su ángel isezerano mensajero que nos rya ha marayika traído ntumwa, este isezerano glorioso mensaje, twazaniwe n'ubu butumwa de edad de piedra bwiza angular, bw'igihe cy'ibiruka lo bizifuruka, es ari bwo un ari mensaje ubutumwa dispensacional, bw'ikiringo, escritural, que ubutumwa bwo mu contiene byanditswe todo burimwo lo que los hijos de Dios ibintu necesitan byose para abana b'Imana irnos a la cena de bakeneye las bodas kugira del ngo Cordero. tuje mu mazima n'ubukwe bw'umwagazi Y ese w'intama. Kandi no mu marayika del Señor Jesucristo ubw'umwami Yesu Kristo cumplió su venida. yarashikije Ese séptimo ukuza sello kwiwe, iki kimatanije Comenzó de c'indwi una manera catanguye secreta, mu buryo bw'ibanga, en una manera sencilla, mu buryo como bworoshe, dice el reverendo William Branham, nk'uko Revera William Branham será avuga como el nacimiento ati kuzoba ari como Juan Bautista nko y como kuvuka el kwa Yohana nacimiento Umubatizi no de Jesús kuvuka allá kwa Yesu en un hariya establo. mu ruhongore. O sea, no cuando kuvuga se refiere allí, iyo turiko no tengo la turavuga mano kuri aquí para ivyo leerle directamente el libro sindabifise de los sellos. ngaha kugira ngo nce ndabisoma mu gitabo Cuando se refiere c'imatanije. Iyo turiko turavuga kuri a ivyo, Juan iyo Bautista, o sea, ariko como el yerekeza espíritu kuri Yohana ministerial Umubatizi de no Elías kuvuga ngo afise y impwemu como n'ubukozi Jesús bwa Eliya en hamwe un establo cuando na nació. Yesu mu ruhongore igihe Un yavuka, ministerio dispensacional, ubukozi como el de bw'ikiringo nk'ubwa Mose Y como el de Jesús. hamwe n'ubwa O Yesu. sea que no la kuvuga ko aparición de ese ángel, ukugaragara kuno mu el marayika, cumplimiento de ese séptimo sello que es la venida del ugushitswa Señor, kw'ikimatanije c'indwi tuvo ariko un kuza comienzo k'umwami, y tuvo un uko final. gushitswa kwagize intango kugira ya n'iherezo, Dios kandi lo we llamó Imana y yaramuhamagaye se fue. kandi yaragiye. Y ahora, el Rero tiempo que nos queda, igihe el dusigaranye, tiempo sobrante, el iki tiempo gihe restante, c'inyongera, iki gihe antes de gisigaye imbere comenzar los juicios divinos yo a caer, gutangura kw'ibihano Dios tiene un vy'Imana, pueblo imbere yo kugwa kw'ibihano vy'Imana, Imana que irafise está siendo guiado abantu por el pilar de bariko fuego, bararongorwa columna de n'inkingi fuego, y'umuriro, inkingi y'umuriro mostrando a través de la ibereka escritura, biciye mu vyanditswe, mostrando a través ibereka biciye de todo ese conocimiento que nos muri trae. ubumenyi bwose twazaniwe El ángel del Señor na marayika Jesucristo. w'umwami Yesu Kristo. Continuamos con pasos firmes Turabandanya rumbo a la tierra dushikamye tugana mu gihugu con el arca de la c'isezerano, palabra turi kumwe n'isanduku y'ijambo en los ministros de los hombros, mu bakozi b'Imana ku porque el bitugu, arca, la kuko palabra, isanduku tiene que y'ijambo ser cargada por ritegerezwa kwikorerwa los sacerdotes. En aquel n'abaherezi, tiempo abasaseredoti. no Muri podía kijya ser gihe cargada por bueyes, sino por ntiryashobora hombres. kwikorerwa n'ibimasa, En ariko aquel tiempo ryikorerwa son los n'abantu. Muri iki gihe Los que cargan el n'abaminisitire arca, la palabra, nibo van a bikorera tener el arca en ijambo, alto ijambo nibo para barigumiza cruzar hejuru junto con el kugira ngo pueblo bajabuke el bari Jordán kumwe seco n'abantu bajabuke hacia la Yorodani tierra yomutse prometida del nuevo bagana mu cuerpo. gihugu c'isezerano c'umubiri Basados en esa musha. palabra, Dushingiye basados kuri en iryo esas jambo, promesas, dushingiye kuri ayo el masezerano, ministerio final niho de Dios ubukozi bwa nyuma estará bw'Imana bushingiye esa kuri iryo plataforma, jambo, niho buzoba buri con ese muri kino mensaje, gikorwa, hamwe n'ubu butumwa llevando y preparando el pueblo bujana butegura abantu para que así kugira ngo bityo obtengan todos bose baronke conocimiento ubumenyi mu mwuzuro, de la fe ubumenyi mu mwuzuro bwo kwizera Sin kuko esta nyakugwa. etapa, hatabaye ino ninguno ntambuko, podrá ser nta raptado, n'umwe yoshobora ninguno podrá kunyakugwa, ser nta transformado. n'umwe yoshobora guhindurwa. Por eso es que es muy Nico gituma importante ari ingirakamaro que cyane todo hijo de Dios, ko buri escogido mwana de Dios, w'Imana wese watorejwe aproveche este tiempo n'Imana que Dios yokoresha nos neza está dando kino gihe Imana iriko y tomar iraduha, kandi este tiempo agafata en serio, kino gihe nkama, porque akagifata nkama, kuko no podrá ser transformado y raptado ntazoshobora guhindurwa sin ngo pasar anyakugwe por esta etapa, adaciye muri ino ntambuko, por este requisito adakwije bino bintu de bisabwa, santificación y ukwezwa hamwe no para esos kwitegura gloriosos eventos kubw'ibi bintu cuales, vyiza, antes de ser ari vyo transformados, imbere yo guhindurwa podremos tener ese poder, dushobora kugira buno bubasha, podremos tener ese poder de tuzoshobora ver kugira buno bubasha bwo kubona a los muertos en Cristo, abapfuye porque bizera Kristo, ellos kuko cuando vengan bo no van a nibaza estar por ahí ntibazoba apareciéndose bari al mundo hariya entero, sino ngo que biyereke solamente isi los yose, escogidos ariko tendrán abatoranijwe percepción nibo bazogira uno mwihwezo profética wa kihanuzi, que actualmente está siendo uwo usada para mirar y ver ubu uriko la urakoresha palabra kugira ngo revelada barabe babone ijambo para nuestro rihishuwe tiempo. ryo mu gihe cacu. Así también será usada esa Uko niko percepción kandi profética uwa para mwihwezo mirar wa a ver gihanuzi a uzokoresha esa kugira ngo parte, a bashobore esas kuraba iki teofanías gice, que zino son teofaniya palabras ariyo ya ari en ijambo forma mu visible, buryo bugaragara, no solamente ver
si ukubona las gusa teofanías y la palabra han teofaniya sido hamwe revelada n'ijambo ririko en el rirahishurwa alma, en el mu corazón, bugingo mu mutima, sino que ariko también kandi visiblemente vyongeye estaremos viendo mu buryo esa bugaragara tuzoba palabra, turiko turabona la iryo cual se va a jambo materializar en esos ariryo cuerpos eternos y rizokwigira ukuri glorificados de rizokwigaragaza los que muri van a ino mibiri resucitar, y nosotros ihoraho ihawe ubwiza veamos ku nuestras bazozuka, teofanías natwe viniendo a cada uno tubonye de nosotros teofaniya por zacu la zije kuri umwe percepción wese muri profética que twebwe vamos a tener kubw'umwihwezo wa cada uno de gihanuzi nosotros umwe wese cuando muri venga la twebwe adopción. azogira igihe azoza Y ahí ukuragwa mu tendremos mwuzuro. Aho las dos rero conciencias juntas en tuzoca cada uno de turonka nosotros, integerabwenge seremos zibiri escogidos zikora profetas icarimwe muri umwe wese muri twebwe, para así tuzoba batoranijwe Dios cumplir b'abavugishwa en esos días kugira ngo bityo Imana ishitse muri la iyo resurrección y minsi la transformación de nuestros umuzuko hamwe no cuerpos, guhindurwa y kw'imibiri desde estos yacu, 40 días Dios hanyuma mu minsi establecer iri este hagati ya mundo 40 Imana inyiganyiza y ino si, así luego ser nuko bityo raptados hanyuma y llevados con Cristo a la tunyakugwe cena de tujane la na Kristo boda mu zibane del y'ubukwe Cordero. bw'umwagazi w'intama. Que Dios les bendiga, que Dios Ese les Imana guarde y ibahezagire, Imana continúen ikabarinda, pasando mubandanye una mugira tarde llena de grandes umuhingamo bendiciones wuzuye imigisha y myinshi, kandi siempre buri gihe en ese ambiente muri kino espiritual kirere todos cyo mu los buryo días de vuestra bw'impwemu vida, iminsi yose ubuzima meditando bwanyu y orando a muzirikane Dios kandi y musenge pidiendo de Imana, Dios y clamando a musabe Dios Imana, por las mutakambira Imana, promesas que muyisaba Él tiene amasezerano para yo nuestro tiempo. ifise Que Dios les idufitiye muri iki bendiga, gihe cacu. que Dios Imana les guarde ibahezagire, Imana a ibarinde todos. mwese.